ariko si ivyo gusa umuntu ashobora kuba imbohe y'ibintu byinshi ushobora kuba imbohe y'imibonano mpuzagitsina ushobora kuba imbohe y'abakobwa ushobora kuba imbohe y'imfungurwa ugasanga umuntu ku munsi ajya kenshi cyane kandi ntiyigera ahaga kandi bikamubabaza uko ahaga ugasanga niko yapanutse yabaye muniniya mugabo no kureka kurya navyo nyene bikamunanira. Bega mushobora guca mufasha gute kugira ngo kumbure ibyo bintu nyamba atari nk'ibanga ryanyu ngira nibanga ry'ubuvuzi gira mubivuze koca gahera oya haba namba gashobora guhera kukubera n'uje kutwivuza ko turamubwira ingene azoza kubigenza. Back from the dead. Turavuze ngo mwaramutse cankwe mwiriwe gakeye bivanye naho muherereye cankwe n'amasaha urabiye ko ino video tugomba tubibutse neza na neza twari tumaze imisi tutagaruka ku gatumba iwacu ariko ubu turi muri cya kiganiro ku gatumba iwacu. Uno munsi neza na neza twagendeye ni mu ntara ya Gitega ni muri komine Gitega ikarera neza na neza ni nk'ikarera ya gatatu ariko ico mbona n'ahantu mu misozi murahabona ndiko ndabona umuntu w'umupapa afise ibintu mu ntoki ashajije yambaye costume nziza cyane rero mumbabarire ngomba ndamuramutse sinzi ko anyemerera ko tuganira ariko nkuko dusanzwe tubikora niyanyemerera turashobora kuganira neza nkuko duhora tuganira n'abandi reka ndamuramutse mahoro muta. Amahoro neza. Mahoro cyane. Umeze neza? Meze neza cyane. Yego tawodukiganiro nk'iminota 5 yonyene. Nukuri cyane sinaco tuma ntabaye ikiganiro nico nabereyeho ndakunda kuganiriza abantu mbere ni naco nkora. Urakoze cyane ubaye bwa mbere nza kumbure tukaganira n'umuntu nka wewe ahantu nkaha kuko kenshi nahoranza tukaganira n'abantu bariko barasoma akagwa ku kabare abandi bariko baradandaza abarimyi nyene mugawe ndiko ndakuraba ndabona kumenga kabisa nta suku ufise ngira nturumurimyi. Murakoze cyane. Eka nukuri sinovuga ngo sindumurimyi ariko akazi nkora cyane suburimyi akazi nkora cyane ndi umupsikologe mu rurimi rw'igifaransa ngerageje kuvuga mu rurimi rw'ikirundi nico bita umuganga mboguramitima mu ncamake rero je ndi umuganga mboguramitima. Musanzwe muba hehe neza na neza kubera ndatomboje ko nce mbona umpaye ikiganiro reka duce tuganira ndabona uri umuntu mwiza vraiment nkuko dusanzwe tubibutsa ni abari surprise turabibabwira iminsi yose ntabwo bino bintu tuba twabipanze ariko urabona turahuye nuno mutama kandi vraiment murabona ko ari umutama mwiza narinzi ko angora ariko ntiyangoye ndabona yuko umenga yemeye ko aduha ikiganiro mutama urakoze cyane reka tugushimire mwaka kanya uduhaye ko kuganira nawe hamwe no kuganiriza n'abariko baraturaba mbega mutama muba mwitwa bandi. Murakoze cyane je nitwa ntukamazina Barnabe nkuko nari mpejeje kubivuga aho haruguru ndi umupsikologe navuze mu rurimi rw'ikirundi ko umupsikologe ari umuganga mboguramitima abatavyumva neza umuganga mboguramitima n'umuntu yitaho abantu imitima yabo iba yarahungabanye maze mwico kiyago nyene bagiranira buke buke bakazogenda imitima yabo isubira ku rutonde bakaba abantu bazima bashobora gukora ibikorwa byabo batekanye. Murakoze. None mutama umwe musanzwe muba hehe? Murakoze je mba aha muri zone Mungwa muri quartier ya Karera ya 2 ni hafi yaha nyene. Ubwo ko muri ino ntimwari mwaje kuganiriza abantu nyene basanzwe kumbure byose bakumubaganiriza. Murakoze cyane umuganga mboguramitima n'umuntu akunda kwihweza utuntu n'utundi araheza rero agatembera mu cyaro akaraba ingene hameze gutya gahumeka akayaga ko mu duti ko mu mirima ntagumara umuntu gusa ari mu gisagara. Utabura tera inkuru kwera ico gitubusanzwe uvuga yuko uri umuntu nyarutera inkuru n'abantu kwera mbega se ahantu mwoba musanzwe mukorera kino gikorwa kumbure cyo kuganiriza abantu ho bari he?
Murakoze cyane neza na neza iki gikorwa cyo kuganiriza abantu no kubafasha gutorera umuti ibibazo baba barimwo kugira ngo bukebuke abantu ntibabe abaja b'ibibazo baba barimwo ndagikorera muri quartier Nyabiharage neza na neza indani mu kigo c'abasirikare aho bita muri centre commando turafiseyo ivuriro ryitwa centre médical militaire iyo service rero yo kuganiriza abantu bita service ya psychologie isanzwe hari turakiriraho abantu rero bafite kene ivyo bibazo tukabafasha kugira ngo ibibazo vyabo bitore umuti babone kwidegenza barangura imirimo yabo ya misi yose batekanye batuje nk'abandi bose murakoze. Ubwo rero musanzwe muri abasirikare musanzwe muri abacunze umutekano w'igihugu? Ego cyane nari mpejeje kubivuga aho haruguru akazi nkoranyamukuru ni akubuganga mbogora mitima mugabe iruhande yako kazi nsanzwe ndi umusirikare murumva ko no kubikora ndabikorera mu kigo c'abasirikare. No musone guteka ryo kuganira n'umusoda ndumva birakomeye birahambaye. Abantu muvura neza na neza baba bameze gute? Je numva amatsiko yo kumenya uko kuntu mushobora gukora uko kuntu mukora muvura abantu bameze gute abagwaye malaria abagwaye ingwara z'amatifoyide abagwaye ingwara ki? Murakoze cyane muvuze ingwara ya malaria mukavuga ingwara ya tifoyide n'izindi ngwara zose muri rusangi zishobora gufata abantu ku mubiri ariko inkuru nziza nashaka kubabwira niyihe nuko umuntu ntagizwe n'umubiri gusa iruhande y'umubiri tubona umuntu aragizwe kandi n'umutima canke n'umushaha. Rero abantu twakira si abantu baba bagwaye ibi vyo ku mubiri gusa naho bishobora gushika iyo umushaha w'umuntu wakomeretse cyangwa umushaha w'umuntu wagize ikibazo ugahereza umubiri gutyo ugasanga no ku mubiri w'umuntu turashobora gusangaho ibimenyetso vy'ingwara kanaka vyatewe nuko umushaha w'umuntu wakomeretse cyangwa umushaha w'umuntu wagize ibibazo nayo ubundi bwobwo twege akazi dukora abantu twakira n'abantu baba barahuye n'ibintu vyahungabanije umushaha wabo abantu bahuye n'ibintu vyahungabanije umutima wabo gutyo bigatuma bagira izindi nyifato abandi bantu bakomeye muri rusangi badafise. Mutandatangaye cyane kumbe turiko turaganira numva umenga turiko tuganira n'umupasteri cyangwa umupatiri ubumenga turiko tuganira n'umusirikare. Murakoze cyane abapatiri abapastori mu kazi kabo ka misi yose bakoresha ijambo natwege mu kazi kacu ka misi yose ko kuvura umuntu yakomeretse umutima umuntu yakomeretse ku mutima umuntu yakomeretse ku mushaha si kinini canke urushinge ahubwo ni ijambo nuko kumwumviriza nuko kumuremesha nuko kumuha ako karyo akavuga icamubakiye ku mutima kumbure aho asanzwe aba atumvirizwa yaronka haza kubivugira rero gutyo buke ugasanga ivyari bimeze nabi vyatoye umurongo n'umuntu asigaye ameze neza. Ego murakoze cyane mbe mutama ndababaza akabazo kamwe kumbure bivanye n'ivyo numvise hariho igihe mpora numva subwa mbere numvise kijya kintu watanguye kuvuga ngo umupsikologe canke umuntu aganira n'abantu yumviriza abantu kumbure hoba hariho amashure ajanye n'ico kintu kijanye nuko kuntu bimeze umbabarire gato kubera je ego amashure urazi amashure yo mu Burundi ni menshi hari igihe utazubitahura byose by'abantu biga amashure arabaho neza cyane ivyo dukora si ibintu twize kwa rumenyi canke ibintu twatoraguye mwibarabara oya ahubwo ni ibintu twize mwishure kandi n'ibintu dufitiye impapuro z'umutsindo zemewe na leta nkuko mubivuze rero ayo mashure yigisha uwo mwuga w'abaganga mbogora mitima navuze mu gifaransa aba psychologue arahari mbere ni menshi no kuri kaminuza y'u Burundi
arahari muri campus Kamenge, ugiye kandi kuri campus muri universite yitwa IGR ico gisata kirahari, n'ahandi kuri rimyere hose ico gisata kirahari, n'ahandi ibyo bisata biragwiriye vy'abantu biga inyifato z'abantu muri rusangi. Hanyuma umuntu afise inyifato itameze neza agiye kubitura baraheza bakamufasha inyifato yiwe bakayisubiza ku murongo bafatanije nawe nyene, ibintu bikagenda neza akaba umuntu yemewe muri societe. Mbega ingwara mushobora kuvura zoba ari nk'izihe, umuntu aba ameze gute mushobora gufasha mu ubwo buryo? Murakoze cyane. Umuntu dushobora gufasha abafise ibimenyetso ibihe, kubera ingwara iyo ariyo yose kugira ngo bayimenye ijanwa n'ibimenyetso. Bavuze malaria hariho ibimenyetso biyiranga, bavuze typhoid hariho ibimenyetso biyiranga. Iyo umuntu nawe rero yababaye ku mutima, iyo umuntu yakomeretse ku mutima, iyo umuntu afise ubugwayi bwo mu mutwe, bimwe abantu benshi bakunda kuvuga ngo nibisazi. Iyo mvugo y'ibisazi twarayirenganye kuko twasanze ari imvugo ikumira. Tuvuga muri rusangi ko ari abantu bagwaye mu mutwe, canke ko ari abantu bahuye n'ibibazo by'ihahamuka, canke ko ari abantu bahuye n'ingorane kanaka. Muti none rero abaza kubitura baba bafise ibimenyetso bimeze gute? Yego. Ndavuga bikeyi muri vyinshi kuko izi ngwara zo mu mutwe zifise ibimenyetso byinshi cyane. Muga ndashobora kuvuga nka 4 canke 3 hamwe umuntu avyiyumvise kacamenya ati bwa ndamagara yanje mu mutwe ntifashe neza, nkuye kuza kurondera umuganga mbogura mitima amfashe kugira ngo ibintu bisubire mu rutonde. Icambere rero ni umuntu abura itiro, kandi ivyo bikaba kenshi. Hariho abantu ukunda gusanga agiye kuryama hako itiro rica rishoka riza, nkuko muri rusangi abandi itiro rica riza, ugaca usanga aguma yigaragura, aguma yibuka vyakahise bibi yaciyemwo, aguma yibuka ubuzima bwo mu bwana bwari bumeze nabi, aguma yibuka kumbure kuntu papa na mama bahora bagwana akiri umwana, akabona yuko umengo biramuteye ubwoba bazohavura bicana, cyane umuntu yoba yarigeze guca mu bintu by'intambara, gutyo bigatuma umutima wiwe ukomereka, akibaza ati mbega none abantu ni kubera iki babaye gutyo. Ugasanga rero agiye kuryama hakwitiro riza, ahubwo aguma mw'ivyo vyiyumviro nyene, ugasanga ijoro ryose riheza atagatiro atoye. Inkurikizi z'ivyo rero iyo ivyo bimubayeko umunsi umwe 2 3 urumva udasinziriye ucuba umuntu arushe. Umaze kuba umuntu arushe rero ucutangura kumva vya bimenyetso vyo kumeneka umutwe, ugatangura kumva vya bimenyetso vyo gucika umugongo, ugatangura kumva vya bimenyetso by'izosi rikuremereye, rimwe na rimwe ukanaribwa no muri estoma, ukaza wumva nyine wagwaye muri estoma. Ikindi gihe naco ukagira bimwe vyo kugumbiza bita constipation, kumbe vyatewe nuko wewe ugiye kuryama umubiri wawe nturuhuka, hagusinzira uburitiro ukaguma mu vyiyumviro, gutyo rero ugaca usanga hakuruhuka umubiri wawe uguma mu buruhe. Nico gituma rero mwico gihe ubu ukwiye kuza kurondera umupsikologe kugira ngo mwige muri kumwe ico bagituma udatora gatiro. Namara kugitora hashaba gukosora naho ushusinzira neza, gutyo vya bimenyetso vyose vyo kumeneka umutwe, vyo gushika umugongo, vyo kumva uremerewe kwizosi, vyo kuribwa muri estoma, vyo kugumbiza, gutyo bica bigenda bihera bukebuke. Ico ni cambere. Hanyuma tuje kumbure ku ca kabiri naco. Mwebwe iyo muntu dufate abiganiye mwiyo systeme cankwe mu bwo buryo guko kuntagwaye, bega mushobora guca mufasha gute kugira ngo kumbure ibyo bintu nyamba atari nk'ibanga ryanyu, ngira nibanga ry'ubuvuzi, gira mubivuze koca gahera. Oya haba namba gashobora guhera kukubera n'uje kutwivuza ko turamubwira ingene azoza kubigenza kugira ngo ivyo bintu bihere. Mugabo urumva ikiba gikomeye kikujana ku muganga mbugura mitima ni kugira ngo mumenye
kubera we ntushobora kubimenya mumenye mbega igituma ntasinzira byo babiva kuki muti rero ico mumufashisha ni giki mumutera urushinge mumuhibinini ngo aronke agatiro ticanke bimeze gute ico abantu batazi benshi bataramenye nuko ijambo rifise ububasha ijambo rirarema kandi ijambo rirakiza wengera uri pasiteri kwe wenda byose wenda uri patiri ubwo eka nukuri ntabwo ndi patiri ariko ibyo bintu by'ijambo ijambo muranumva kenshi barikura ngo ijambo ry'Imana kumva ngo muri Bibiliya ngo ngoma mvuga ijambo kabisa urumva ngira nyene ijambo nyene wengira harimo no kwizera kubuhora bon sinovuga ngo ni ukwizera kuhoraho ariko ni ibintu bagize kubushakashatsi barabona yuko ijambo rifise ububasha ijambo riyafise ubushobozi uwo muntu rero afise ke n'ivyo bibazo kubera ko bwa mbere yabanze kuronka aho abivugira bamwumva bamutahura kumbura aho yahora mu muryango nta washobora kumwumva abo bahorana muri societe ntibashobora kumwumva mugabo kuronka ko karyo ko kubivuga ko ku muntu amutahura ivyari bimurimwo birasohoka bimaze gusohoka rero duca dukoresha ubundi buhinga mperekeza ubwo buhinga mperekeza rero sinumva ingene nobwita mu kirundi mugabo mu rurimi rw'igifaransa hariho ubuhinga dukoresha hariho nk'ubuhinga bwitwa meditation busanzwe bukoreshwa no mu mashengero menshi nuko kuntu ko gushira umuntu ahantu mu gacerere hanyuma ukamufasha gusubira inyuma akiga kuri kahise kiwe kugira ngo amenye mbega ho bari mu bwana nagize igikomere mbega bo babara musikana kabarigeze kumfata ku nguvu bigatuma ngendana igikomere mbega ntabwo narigeze kugira accident igihe kimwe ngarukira kurema kwa gupfa uwo wivyo rero ushobora kuba warigeze kubicamwo mugabo ukaba wibaza ngo vyaraheze kumbure vyagiye ahantu biribika mu kantu k'akabwate ko muri cerveau ko mu bwonko nyakurya agakarite memoire ko mu bwonko bikibikayo ugasanga be no kuvyibuka ntuvyibuka bisaba ko buri kumwe n'umuhinga agutwara buke buke akagushikana hariya nyene muri hariya udashobora kwiyumvira wamara kubimenya ukabivuga bigaca bivayo nubwo buhinga rero bwa meditation duheza tugakoresha iyo asanzwe afise ivyo bindi bibazo vyo gucika umugongo ivyo bindi bibazo vya constipation ivyo bindi bibazo vyo kuribwa muri estoma hariho ubundi buhinga dukoresha bwitwa massage psychologique gutyo umugwayi wacu tukamufasha mu buryo bwose kugira ngo ashobore gukira neza kandi nta muntu atwitura no kuri ivyo bibazo bidahera birahera gose ibintu vyo kumva kuri umuntu ugayitse ibintu vyo kumva kuri umuntu usuzuguritse ibintu vyo kumva kuri umuntu atacu ushoboye umuntu w'igicuga umuntu adakwiye ivyo biri mu bintu usanga bihanze abantu muri rusangi kandi ugasanga ikibabaje bibabujije no gutera imbere kuko umaze kuba wisuzugura none wumva woshika kure gute umaze kuba wikengera wumva woshika kure gute ntibikunda rero abo bantu nabo nyene turabafasha ico tubabwira ubwa mbere nuri karatwumviriza no musi yomenya kuba umeze gutyo sikosa giwawe nukuvuga ko hari igihe kanaka mu bwana bwawe wahuye n'ikintu caguhungabanije kujya kuntu usanga uvukiye nko mu muryango w'abantu baguma bagwana bimborerwa bakaguma basinda kuko nabo nyene atari ikosa giwabo kuko nabo nyene kumbure babanye basanzwe bafise ibindi bikomere vyo muri kahise kuko mu bijanye n'ingwara zo mu mutwe harabaho akaronda mu miryango iyo umuntu yigeze kuba agwaye mu mutwe bo mu muryango aho mukomoka ko nabo nyene barashobora kuvukana ivyo bikomere vy'ubugwayi bwo mu mutwe rero iyo umuntu afise ivyo bintu vyo kwikengera ivyo bintu vyo kumva ko atikwije ntiriba ari ikosa ryiwe biba bitumye nuko mu gihe kanaka mu buzima bwiwe ubya akiri muto canka akiri kwishura ariko arigishwa hariho abantu baguma bamucuvya bamusubiza hasi ntibigera kubera kugira ati ijambo rirafise ububasha
kurya usanga abavyeyi baguma babwira umwana bamutuka ngo ntaco uzovamwo ngura ikigugu ngura iki ucubona kurya kuntu nyine abantu batabizi bakunda kubivuga kurya ngo bijya rero biza gutuma ubwonko bwiwe bumera nk'ubwicuritse mbere akaguma yiyagiriza bikamukuramo gushika kure nico bivako. Murakoze muta tubashimire gusa ndumva ikiganiro cari kirekire ariko urabona twaje imvura iraguye simbona ahantu twokugama turahumiwe ahubwo ahantu twahuriye ntihameze neza cyane nta nzu zihari mbona ariko nagomba ndagusaba ikintu kimwe nsabe n'abariko baratwumviriza bakabona twirutse bamenye ko ari imvura iguye ariko umwanya ntarabona iguye nyinshi turashobora kubandanya tuganira bibaye ukundi kuntu bamenye yuko ari imvura kumbura idutesheje. Rero ndabona yuko imvura ikirere cyahindutse nabo nyene babonye ko twatanguye umukameramani hari ya kamera ko atariko ubu bikimeze ikirere cyagumye kiguma gihinduka murabona habaye ukuntu ariko turabandanya kuganira mwumva no mutamafisa amajambo aryoshe vraiment kandi uri karamwumviriza ndazi yuko akira no munsi twagendeye twahuye n'umuntu akomeye kabisa twahuye n'umuntu akomeye woshobora kutubwira abantu batandukanye bamaze kuza mwakira ukuntu baba bameze. Murakoze cyane nari mpejeje kubabwira abantu baburitiro ndababwira n'abantu biyumva ko batikwije abantu yumva ko ari gicuga ubundi bwoko bw'abantu dukunda kwakira ni abantu babaye imbohe y'ikintu kanaka kurya kuntu bavuga ngo uri umuja w'ikintu kanaka aho mvuze ati umuntu n'umuja w'ikintu kanaka mba nshatse kuvuga iki ni ikintu agenderamwo kandi akakigenderamwo atagikunda kuko abona kimuhomvya mugabo bikaba vyaramunaniye kuciyambura. Aha ndaguha nk'akarorero nko kunywa ibiyovyabwenge ni nk'inzoga ni nk'itabi ni nk'urumogi n'ibindi barya abantu rero babigenderamwo baba babaye ubwa mbere bibatwara amafaranga menshi ubwa kabiri bibononera amagara mugabo kugira ngo batere intambwe ivyo babivemwo ugasanga birabananiye birabagoye. Mbega mutama ntaguciriyemwo uvuze ibiyovyabwenge si ari umuririmbyi yigeze kuririmba akantu nk'akaririmbo yavuze ngo kari mu cyonge sinzi ko ari mu kirundi ko ari mu cyongereza yigeze kuvuga ngo iyo mbonye umukobwa ngo ambere ikiyovyabwenge mbega ibiyovyabwenge zoba ari inzoga gusa cankwe n'intunzi ubundi nawe numva umunsi umwe avuze ngo hajya ngo nukushiramwe ivyumviro byinshi mu mutwe ngo birakuborera ngo uraborega umunezero cyangwa ukaborega umubabaro mbega ibibazo byo ntibishobora kuba ibiyovyabwenge cankwe intuzi cankwe ibyo ubona apparence ibyo ubonesha amaso nk'ivyo nk'uwo yarimbye ngo umukobwa mubera ikiyovyabwenge ibyo byo ntibishika nawe murakira bimeze byo mugasida gushiriye mu bandaye. Murakoze cyane kumbure naye mvuze ngo imbohe y'ikintu canke umuja w'ikintu ndavuga itabi ndavuga inzoga ndavuga urumogi ariko si ivyo gusa umuntu ashobora kuba imbohe y'ibintu byinshi ushobora kuba imbohe y'imibonano mpuzagitsina ushobora kuba imbohe y'abakobwa ushobora kuba imbohe y'imfungurwa ugasanga umuntu ku munsi ajya kenshi cyane kandi ntiyigera haga kandi bikamubabaza uko haga ugasanga niko yapanutse yabaye muniniya mugabo no kureka kurya navyo nyene bikamunanira ivyo naho nyene tuvuga dutuwo muntu mutareka mutubabarire mwe mariko muradukurikirana imvura iraje ngira murayumva. Okay murakoze reka kumbure tuzomusanga hakorera tuze tugusanga aho ukorera utuganirize neza wongera uganirize n'abariko baradukurikirana imvura ibaye nyinshi tugende turabe ko turonga hari umuhana kandi tuzoza mbere murabitwemereye karibu n'ukuri nzobakirana ugweze mwavyumvise kumbure murakoze cyane naho ubutaha ciao tuzosubira nitwajayo merci beaucoup.